abanyeshuri biga amakaye kugira ngo n'umwaka uzitangure bafise amakaye bashobora kubaha amakaye ku bana bagera ku 165. Icyo gikorwa tukaba twabikoze kuko igihe twaheruka gutembera ngaha kubaramutsa kubaraba niho batwitura yuko bafite icyo kibazo cyo kubura amakaye, rero twari tuje twishura kuri icyo kibazo cyabo cyo kubura amakaye. Twumva umunezero mwinshi kuko twari twahize uburyo bwo kugura udukoresho twabuze, ariko nk'ubu turanezerewe. Nka je nari mfise abana 3 bose biga mugani nabuze n'agakaye na kamwe kugera isaha nta na kamwe nari bwagure, ariko n'umunezero ntangere sinoronka nuko ndabishima. Imana ntihabwa icyubahiro kandi n'abashitsi baje nukuri Imana ibahezagire, bagize neza kuza kudufasha. Nivyo igitangaza ahubwo nitworonka ukuntu tubivuga, Imana ahubwo yamuduhaye ishigwe hejuru, yamisigwa hejuru ibihe byose. Afise imyaka ingahe kandi? Naho nayibuka ndabona ko umengano bafise nka 75 kuko ubu ndakuze sinzishira inyuma kuko ndakuze basi. Mwebwe muretse uwo mwana? Yego. Bafise n'abandi muretse? Oya nta kanyene. Ni kihe kibazo mwari mufise? Ikibazo nari mfise cyari uko nyene mbona ko umwana yohava yankaheba kwiga kubera amakaye, nanje mubona asigaye umenga sinishoboye, ariko n'ukuri murabagira neza, muragize icyo mutumariye. Umwana rero azoshobora gushishikara ishuri, naho nzobona ko ariko arashaka nko kugabatanya nzomuhimiriza aje ku ishuri kuko ishuri ni nziza, irashobora guteza imbere ikibondo. Kandi nkabona amaze gutera imbere kumbure najewe sinzi ko nzoca mpera yigiye imbere hari aho yonkiza dawe umushinga nkaho. Yego cyane ibyo ndabyifuza rwose ko yoshishikara ishuri. Yambaye amahoro